brave. Yes, boss. Amahera ngiye cyabuze iki? Amahera cyane ubutse. Amahera. Jamukuzimu shaja mukuzimu. Ntawundi cyane ukiye ngo tumuhumuze.
bashira mu kabindi akaba kabindi amazi aseka amazi atemba bana amazi Umunakugiriye nabi ntiwihore ureke ugende ku mugezi mukanya isase uzobona umutima wawe utemba n'amazi laze uravye amajambo y'abo bantu mon frère yarakomeye cane bari abantu bahohotewe ariko bakanhohoterwa ry'abandi uravye nka Mandela Gandhi, Martin Luther King n'abandi. Umugani wa Rudoviko ntacyo yaranze yakunze abantu wagiriwe nabi ntategerezwa kwiheba ntaho byadushikana dutegerezwa kwiga kubabarira tugashyira urukundo imbere. Mbega urazi kuvugana na Mika mbega si umwana wa tonto Diomede na tantine ndamukumbuye cyane. Twari twavuganye ko nza kumuhamagara abura iki. Oui, atire vite. Makuru. Twari tugukumbuye. Ibyo twari turi kumwe. Oya, ni Claude yari ariko arambwira ko ashaka. Moment tuvugana. Reka muheza muramutse. Allô, Mika. Salut ma grande. Oui, ça va, très bien ma chérie. Oya shana ko ndambwira Arthur tudoze kuraba. Yego ndabakumbuye. Ntacyo basi nzokubwira muri weekend dute. Wow, merci beaucoup. Kuri kumubwira telefone. Nini twahejeje kuvugana? Ma chérie, umupfu niyinukira kweli. Kazohirahire kaze ngana zokere. Mama kweli mutagira urukundo kweli. Ivyo nivyo ukwiye kwishura abantu izinzo babakoreye. Urukundo ngo n'urukundo nyabaki ruhejeje so wawe mugasho. Sisi sio Mungu wa Mike yari ngetwe kwa dofita Mike akalo waje. Usiga ukina kumfu. None wagira. Wa gatatu abashika kuri 12 bakaba bavuze ubuzima harimo n'umwe washinzwe gucungera ibohero bikuru rya Mugina. Munani bakaba bafashwe abandi bane nabo bamaze kumenyekana ko bakuye meza. Tukamenyesha ko mu batorotse harimo witwa Bashayiko Diomede umwe mu bagirizwe inyuruzwa itunga ry'abana b'imfuvyi Moise Arthur na Moise Claudia. Mu ntara ya Mutumba komine Gahembe umugabo umwe yaraciye amaguru umugore wiwe nyamugore akaba ari kwivuriza mu bitaro bikuru bya Murumbo. Or, san, si, wu, liu, ji, ba, jiu. Yat, jump, jump, or. Nani nk'ivyo yarakwana biga mande. Amatiti. Nani ko wambaye imwe? Nani nk'ivyo yakora ngo gushikane kuki. Bizoshane kuki? Shira hasi cyo kirahuri. Shira kirahuri hajya. Shira kirahuri hajya uzina kwiriki. Hey. Hey. Ndio yora awafisi vyonyereka. Si. Wo. Ye. Kanza nakwereke. San. Si. Wo. Rio. Ti. Have wa mwana wanda kwereke. Gira tura. Ivyo muza mwifyinisha ngo muri nizo muzi. Urazi Mutama genda w'umutama. ivyo navuye menyewe. Gira. Umpaje watukora gutya igihe cyose.
Joe. My goodness. ihagapeti sinishaka muri nizo muzi Hagara ngaho nakwereke. Hagaze gutya. Iyi ni bijange. Funga nakwereke. Funga. Iyi ni bijange. wewe warasaze Funga nakwereke. Urabona? Ndagutuma icyo bita hosauti. Iyi ni bijange. Nakuja hivi. Mutama kira turabe. umviriza bijange gecho so ifatuku Chupa. My goodness. Nizoiterura. Nizoiterura. shira mugere ngatura Ndagusuguma icyo bita dengtui. Hi. oh ya ihagap My goodness. Igira haja. Igira haja. urabona je mfasha Ndagusuguma dengtitui kwisura. Yeah. oh Yeah. 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 My goodness. 再见。 再见 얘가 가가 홍카무이지. 이유가 그비티 슈팅이. 우리가 와 기코 임무의 이름이시가. Nilizakubi. 예. Iyo tuzagu uduhe azokabona. Igihe nari imfunzo naho umuntu yize kumfangisha kungufu. Para kuzura afite nako abwana. Naramukije? Yes, afande sasa afande. Igihugu kigiramiwe n'umuntu yitwa Steven Co. Turi kumwe? Yes sir. Kigiramiwe n'umuntu yitwa Steven Co. Yaje adandaza ibiyayiro mutwe n'abana bato bato. Steven Co nkuko amatohoza bitubwira yavukiye mu ntara ya Bakor mu manuko bwa Somalia ngaha mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na gatandatu. Se wiwe yari yaratunujwe n'amareta yabatwara icyo gihe acamenyereza umwana wiwe iby'ubwihebyi mbere yaciye anamurungika no kwiga muri kaminuza y'ubwihebyi iri hagati na hagati muri Aziya. Uwo mugabo Steven Co bavuga yuko yaciye ashitseyo atanyowe n'ibyo bigisha acafata akayira ahungira mu gihugu cya Gandonas ikimubona ngaha. Iki gihugu nacyo ni rurangiranwa mu makungu mu kudandaza ibyayuramutwe n'abana bakiri bato. Turi kumwe? Yes sir afande. Agishitseyo yaciye yikura ku izina yahorana yahora yitwa Al Said Sul acayita Steven Co. Al Said Sul yiwabo acayita Steven Co. Igashitse muri Gandonas yaciye adandaza abana bato abatemberana hose. Murabe neza we yari yatoye ubuhinga bwo gukorana n'abatwara mu bisagarana cyane cyane byaho yaje arashikiza abo bana. Nk'akarorero akuye abana ngaha yabatwara ririri no ngaha abatwaye n'ubwato akabashikiza aha cyangwa akabakura aha akabashikana ngaha. Bavuga yuko abakuru b'ibisagara byari ngaha bakorana na Steven Co. Turi kumwe? Yes sir. Mu 2004 Kajebe na Seya byagiye umugambi wo kumuhiga nk'urushinge. Turi kumwe? Yes. Kajebe yaramufashe ariko inyuma y'umwaka umwe gusa acaratorokeje. Turi kumwe? Yes. Atorotse yasuye muri bya bindi nyene aja kuguma azana abana bato bato abadandaza n'ibiyayuramutwe ku buryo ku isi yose mu matohoza yajaraza arahubwo buwisha wasanga Steven Co izina ryiwe riguma rigaruka. Turi kumwe? Yes. Ku isi yose ya Steven Co. Steven Co rero yashitse mu gihugu iwacu. Turi kumwe? Yes. Aho twumviye ko yashitse iwacu twihutiye kumenya uwari we icyo akora
umwidondoro wiwe wose ukwiye. Turi kumwe? Yes. Uyu rero apima imetero imwe na santimetero 70. Turi kumwe? Sasa Steven ko nguyu. Urabona neza? Ure yashitse mu gihugu iwacu mumere magabo. Stop! Mike. Ati you got my message. Na hiyo ni chembe tu. Your country is too small. Nafanya ninachotaka. Nauza vitu na watu. Na mimi nimefurahi sana pia. Na najua kwamba kazi itakuwa rahisi. This is also my first son. Na wataka wote ni maiti. No. I'm not dealing like this. Kwanza unatimiza upande wako na mimi nacheza game yangu. That's it. Hiyo mbona kazi rahisi tu. Alo. Ujya mu tipe twavuganye. Wewe tucomoka? Oya, nakumwizera. Oya. Wewe bintu uragenda ubyizanire? Mwe mucyo manuka kuri beach. Mucha ku kivuko hajya nyene. Haje kwa maduce. Mucha ku kivuko, hanyuma mucyo manukira kuri beach. Amakarito 30 y'icyatsi na 50 kilo za koka. Poa. Mike. Artire ya fude. What? Artire.
Azagura amasirikare menshi. Yego. Muize ati. Okay, muri dossier yanje ko Diomede. Yego. Bashaka yibutse. Okay. Merci vraiment. Ndibaza ko tuzosubira tukabona. Okay. Akoze cyane. Tango muranyumva? Intervention yihuta kwa 108 hakenewe double cabine hari n'abakomeretse. Merci beaucoup, mon frère. De rien. Je n'ai pas de buhetse. Abantu nk'abajya bamaze kuba benshi mu gihugu. Sinzi impamvu bashatse kugirira nabi. Sijya mu polisi ni Bari bateye ubwoba cyane. sinzi. Sinakangutse ndababona. Sijya mu polisi ni umuntu mwiza. Tumaze kubona nka kabiri kose muri action hazijya nyene. So abantu bavuye. Niwe yakubwiye ko turi hajya. Oya ofete ni byahuriranye hajya arahaciye acarabona. Ngira ngo yabonye bagutwara. Mana yabikora. Gusa namwe mbise sinzi ko bazoshikaza muhira. Ifo ko aza tumwakira. Zoza mpamwe. Ko yadufashije cyane. Ataje naho nzompamagara nta kibazo. Kubera amaze kudufasha kenshi. Uribuka no muri ya dossier yabashaye. Yego. Yego. Uratawe dukurikiranira. Ya nawe yego ari mu bayikurikiranye fete. Yaradufashije cyane. Gusa igipolisi gisigaye gikora neza cyane. Ndagukeneye cyane. Mfise ikibazo kimaze iminsi kindaje ishinga. Ntasinzira. Urumva narihweje. Sindabona umukobwa twokubakana. Icyo nico kimpanze. Ariko abatonze umuntu hoye. Ariko umva nk'inci ari kibazo. Umuntu ufite amafaranga, ukagira inzu, ukagira imiduga. Umfise ikibazo cyo mubakana. Navyo riyambira. Koko ntubeshe. Inzu, imiduga, ndafise. Oya. Ujya muhebe. Jewe inzu ndafise. Imodoka ndafise. Aho rero. Naho ushaka mariage mu misi iyo 3. Soba nayihejeje nta kibuza. Mu makanya ngiye kuvyiga. Biba byiza kugira umpinyisha uvuga. Kandi nizeye ko ari nziza. Sha. Ari kibuto ndeki ndabasi. Muteka mu Burundi mwambaye mu kuryoha mwinshi wanje bazawushe mu ndangamico y'igihugu
Nakabijya ku Burundi. Itetswe neza cyane. Abo mugiyeje. Toka. Mushitsi yavuze ntibikenewe ko wogaye. Aho sha merci. Banyina na je nawe ukunze. Bakora bigirishije. Merci beaucoup. Mbubu kora iki Messi arti? Nta kintu atari gukurikirana ibintu by'umuryango. Bakorera mushikanje. Bako nta wundi muryango ufise. Gusa narize software management strategic. Gusa nibyo nimba kumukurikirana. Bekro yabuze kwiga iki? Ndashaka kwiga hotelerie et tourisme. Nako nabitanguye sikenzi guteka neza. Sijalo dafanya. Gari tire kumfaita ngoja. Achigie kinini cyane. Oh. Yeah. Nabonye ofisi umenye byinshi muri Kung Fu. Nanjye nagize formation muri Kung Fu. Wize style yako. Bangwazani. Ni style yabo mwanezi shaure. Oh. Bagwazani ndayizi. Gusa je narize shaure kufu. Cyangwa se wushu shaure. Nashaka kumvisa kuri technique zawe. Yego mukanya tu. Turajya hepfo hari agatere keza cyane. Turaza kugerageza kwiyeshanje. Akibanza reka jeze gufungura. Asha, harimo imazi. Ari watevye. Tubandanya dute na bread. Traje. Akayababo. That's good, eh? Maucha. Sho. Oh. So. Hari ubustire uzi cyane kabisa muri Kung Fu. Iguriyemo inzara nyinshi. Harimo n'umuntu bwinshi kabisa.
Uracitse. Ewa. Ufise ubumenyi bwinshi. Oya nawe ntiworoshe. Sawa kabisa. Merci. Murakoze cyane. Ejo mfise akazi kenshi reka. Se nkaho dutaha. Gusa ndabona hari umuntu umpamagaye. Okay. Iyi nimero ko ntayizi. Aba. Allo? 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 Oh, nta kibazo. Sanga amayinite yamuheranye. Agenda so nanjye ndafatiriwe n'akazi. Ze twongeye tubonane. Reka dutahe ndagushikane hajya muhera. Nta kibazo. Barakomeye byari kirara arakomeye ndagukorera akazi yego uzomukozi Tatiwe naenda kufunga. Usikasisi. Mama! 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 Mbere kuko umunyabiza n'ibihiganirwa. Mama, kwa koze shiye. Mama, wai. Wapi? Wapi? Mama, ni wapi? Mama. Ndakuze mwana ndakuze. Mama, ni
Mama ni biki mbwira mama ni biki. Mama ni biki. Ma ni biki. Ma. Jamaa kawele. Wewe uliga? Mike. Mike. Sio ni biki. Mike. Namanya mfisira. Wewe ndindi. Mike. 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 Mufasha. Mika byuka. Mama Mika tumutwara kwa muganga. Oui, alors? Ubu nyene musange muhira. Poa. Mika byuka basi, Mika tumutwara kwa muganga. Mika tumutwara kwa muganga. Anko, unasemaje? Wazima? Ile nguo iko wapi? Sasa hivi hii itamwenea kweli? Itamwenea, tulimpima mizili yote. Ngoja tu nimpigie simu mwenyewe aje tu apime tu. Mika. Muha amazi birahira banditswe n'inzoga. Mika ubaye iki Mika? Mika wumva umeze gute Mika? Mika. Mama Mika tumutwara kwa muganga. Mika. Mika byuka. Byuka Mika. Mika. Hello? Mike. Ukihenda kagira cyaba ndakumanika. Tumutwara kwa muganga mama Mika. Mike. Mika. Mama Mika tumutwara kwa muganga mama Mika. Mike. Mbona naviacha vyote? Mika. 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 Leva fungua. Da fungua. Wewe na Mama. Hauja. Claudia! Mama, wewe mwana kwa mganga. Hamim halaje wetu. Claudia! Mike. Ngoja.
kamimba hageze rero tubeze umvera kubwire we narakubwiye ko wakuroza atakaravye ubu rero tugira duhure wabona ibyo uzawigira ngaha La dernière fois twavuganye ku muntu yitwa Stephen Cole. Stephen Cole rero twarumvise ko yinjiye mu gihugu iwacu. Turi kumwe? Yes sir. Stephen Cole avuga ko ari umunyamahanga afite amafaranga menshi cyane. Urabyumva? Akora udandazwa rw'iyayuramutwe n'abana bato bato. Stephen Cole rero hano mu gihugu iwacu akorana n'umurundi yitwa Banshayiko Mike, umuhungu wa Banshayiko Diomede musanzwe muzi. Uwo Banshayiko Mike niwe amufasha muri byose, amwereka ahantu hose aca kugira aronke abo bana. Turi kumwe? Yes sir. Banshayiko Mike muramuzi, ni umuhungu wa Banshayiko Diomede azwi muri dosiye RPA amajana 343B agakwego C, aho yanapfunzwe azira kugomba kwizizira itunga ry'umuryango wa Muhizi Arthur, umwana wa Muhizi Joachim. Turi kumwe? Yes sir. Mukaba mumuzi Banshayiko Diomede. Uyo rero Banshayiko Mike uyu mubona yafashijwe na Stephen Cole gukuza mu gasho se uyu se wa Banshayiko Mike ariwe Diomede kugira ze amufashe bakore bya bindi bakora ubwo bwishya nyene. Turi kumwe? Yes sir. Mutiro twabafata gute? Muriteguye kubafata? Yes sir. Muriteguye? Yes sir. Nipanze neza? Yes sir. Muri kino gihugu twaratohoje twasanze yashikiye hara mu gisagara iwacu. Inzu yashikiyemo ni inzu mwese nibaza ko muzi, ni inzu yitwa City House iri ku metero 300 uvuye kuri station Home Station. Aha mwese murahazi. Turi kumwe? Yes sir. Kugira ngo mufate neza rero, murabona amabarabara uko ameze, urumubona ngaha n'uruzi. Iri barabara muritegeye ko bamwe akaja ngaha kuri uru ruzi, abandi kuri iri barabara, undi mu bwishaka uze winjirane ngaha, ubundi ucuhurira bamuhurize ko hagati aca uri isaganirizo. Turi kumwe? Yes sir. Witeguye n'abagabo biwawe wemera nawe ukitegura umwaja hundi ngaha hama muhurize hagati. Turi kumwe? Yes sir. Turi kumwe? Yes.
musanzwe muzi neza bashaye ko Mike umuntu n'umuntu azaha ahantu neza arashaka kumenya iminyiro yose yocamo. Mwitegure neza rero, hanyuma murazi akabi yadukoreye, murazi naryo rubanza uko rumeze. Ndabasabye prenez note, mutegereza gukingira umuryango wa Joashe, mugakingira n'agateka k'igihugu cyacu n'agateka kazina muntu wese. Turi kumwe? Yes sir. Come massimo imparare. Buona. Catas! Guarda! Oh yeah! Oh no!
You 4 people, you can attack. Kiss. Wewe ngoya. Unabona ngomukira kukubiswa mpipi uyu. Voilà. Oh yeah. All of you attack. 4 members of our group are already killed. You attack. You are good at martial art, but today, this is the end of your life. What? You
Imana ishimwe ko yatoye Mitende. Asha, Imana ishimwe kweli. Yatoye Mitende Mika. Nkuko mumaze iminsi muvyumva, uyu munsi ryari isango ry'urubanza rwa sentare nkuru ku muryango wa Banshayiko Diomede n'abana ba Mohizi Joachim. Banshayiko Diomede yakiriwe umunyoro w'imyaka 20 cyo kimwe n'umuhungu wiwe Banshayiko Mike. Neyo Rose niko bamye umugore wa Banshayiko Diomede akaba yakiriwe umunyoro w'imyaka 5 mu kuba bagiriwe n'icyaha cyo kwihagira amatungo y'imfuvyi no gukorana n'inkozi z'ibibi mu rudandazwa rw'abana. Abahinga baherutse gutora ko umubiri w'umuntu wo umeze cyo kimwe na bya bikono binini binini byo gutara inzoga. Ivyo bakaba bavyemeza bisunze ko iyo umuntu ari y'imihwi akarenza kw'amazi inyuma y'iminsi 2 abasa n'ububorewe, vyerekana neza yuko haba habaye itarwa. Ngo kunyonga amakinga birakinga indwara zimwe zimwe nko kuvyimba amaguru, kuvyibuha cyane ibisusu hamwe n'inda, ariko kandi bikaba bitera indwara z'igikebu, agasate no kugangatara k'umubiri.